uramaze kubona umuhungu atabwanwa Afise barahari yabaza ari kariyoza mu maso sumenga ari karoza umwembe kandi abo no bakwiriye gukorega ama memes abo nyene manzi vuga ko umuhungu yakaniye inde jewe eshwi jewe je umunsi nagiye ku mupfumu urabona abantu b'abapfumu umunsi nagiye ku mupfumu cyambere cyo nzomubwira kugira mbone ko ari bye ibintu abizi zomuha telefone yiwanje ati nkuriramo shema irimo atayikuyemo nakaza washoboye muga yikuyemo so ndamubwira ibibazo by'iwanje byose. Hello bakunzi ba JSTV, j'espère que vous allez bien. Muko mubona imbere ya kamera uno munsi ngumve ngo niba baririmbye gusa umustari n'umuntu wese abarandikije izina igihugu cyacu cy'u Burundi eka ndetse no mu mahanga kuko ari mu mahanga hari abantu bumva ikirundi hari abantu bakizi abazi no kiririmba abazi no gitamba. So no munsi nabazaniye abatumire babiri muri televiziyo zacu turafise abo bitwa aba memeur musanze mubazi bamwe bakunda gutwenga bagira tuyagire byinshi ndetse bagira dukinire n'utuntu tugira utuntu muri to tundi murabona bakunda kwandika ku mapage yabo. Reka tubaye tuba mwanya manza bidondore kugira ngo mumenye bamwe barabandika ni bande kuko ari abavyandika badashira ko ni photo n'umusamugira mabone. Reka duhere mu buryo kugira ngo manza twidondore. Ya amazina yanje kuri rezo social nitwa RUTWITSI BURUNDI. Twitsi cyana kwicandaki Nyatari ubise guys ni RUTWITSI Burundi. Yeah. Imbere yo kuza kubandanya ibindi byose umanze kwandika hano kugira ngo uze kujya kugira subscribe kuri page yiwe. Ugiye like kana commentaire uyishireho guys ntibibagiye. Kabisa. So araho mu bubafu durafise n'uwundi umwe akora amahit akora ibintu bitoroshe cyane. So reka manza bidonero kugira ngo manze mumenye. Mbo novuga yuko kubakurikina ama memes novuga yuko bagenda kuri page ya bakandika NDAJE BLOGEUR niyo bace bamenya. Guys amazina ngumva yoroshe ndaki muri commentaire tubisangeyo. So twumvise RUTWITSI twumva na NDAJE BLOGEUR Burundi kugira witwe RUTWITSI wabite ujyavuye ku bantu bakurikirana cyangwa n'ibintu nyene byaje comme inspiration ko nyene. So novuga yuko ikintu cyose umuntu ari karakora kiya gifite abafans bagikurikirana bagisupportinga nkuko mugiye kubikora mukaja kuri Facebook mukagira ugaftinda kuri follow kuri page twa RUTWITSI Burundi. So je ingene ryaje iryo zina muri make vyavanye n'ibikorwa n'umujamaraho bakarakagwi kaba novuga kabafana. So baraje baravuga ati muri make turavye ibintu ukora ndabona vraiment nawe urashamwe imiyaga urashamwe imiyaga uravuga ati vraiment uratwika kukanda we natashe kanja aravuga ati reka niyite RUTWITSI Burundi nita RUTWITSI Burundi nico gituma no kugura no munsi twita RUTWITSI Burundi. Thank you very much guys. Imba muramukikana ukabona handitse RUTWITSI Burundi hano mwe muhora mubona yandi gutumye MC twenda cyane jewe RUTWITSI Burundi adufise n'ubundi guys reka maza tubwire neza na neza kugira yitwe ndaje kumenga ndaje gukora iki Beshi bakunda kubacanga iyo ndabwiye ngene nitwa tene kuva aho wagiriye ntushika ariko novuga yuko kugira NDAJE BLOGEUR ishe kugiyita nuko haba hari hano ryavuye ubwa mbere na mbere hoho nabonye nagenda bona abantu babwandika babu publia urangyohera hamki naco muri jewe iyo mpano ntari nabwibonemwo nace mvuga ati kumbo nanje nogerageza nka rimwe cyayi kabiri ibyo byokunda amwaca mbona abamemeri bahari bariko barandika mvuga ati no nanje kuki toki majo ndaje nanje ndaje ikintu yako BLOGEUR kubera hamwe ibintu byo kubraga byo kugira abantu baryoherwe ucuraza ucuraza yaciye NDAJE BLOGEUR umva yacandaje. Guys mwumvise yuko turi kumwe bacaga tumwabonye kwanza kandi bakora ibintu bimeze neza cyane ibintu bitwenza mbe hajya turashaka kumenya hajya umumemere hamwe n'umukomedi batandukaniye he.
so umumemere ni umuntu yandika amajambo ajyanye n'agafoto kaba kari munsi n'amajambo atwenza ariko cyangwa se yigisha biba biri kumwe mbona amajambo anditse hejuru y'agafoto uri ni umumemere ariko umukomedian ujya muntu ashobora kugira muri video akagira ibiki nubwo no mu bamemere turimwo busanga babigira n'amavideo ugasanga arabigira ariko umumemere cyane cyane n'ujya bayandika akoresha kwandika ndamunganiye gatoyi navuga umumemere n'ujya muntu yandika ibintu bitwengeje akoresheje ifoto ni kuvuga burya bufoto turiyanje tukaburondera hama nicyongiwe ko ijya foto idashoboye kuboneka tugakreya iyo wacu ijya twandike yashaka kuyikreya nimba nko nobwira nka rutwifata ifotora nkacangira nkakreya nyine by'iwanje kubyo ndonka ibintu njyanisha n'amajambo bivanye nuko umuntu aba ameze iyo foto hama umukomedien ujya nshaka kuja imbere y'abantu akavuga ibintu bitwengeje abantu bagatwenga novuga yuko dutandukanye cyane n'abakomedie kubera iki twe tubikora mu kwandika yego none hajya hagati y'umukomedie n'umumemere nde munatwenda cyane bo novuga yuko ubuya amamemsi ararabwa cyane kuruta abakomedi ati gute nk'akarorero uzushaka urabe nk'ubu uye hama couple menshi asambuka kubera abamemere muga baratubeshera bazatubabarira bibaho agusara amajambo mwandika yicamutima bavuga tubabarira kuko haigwe umuntu ashobora gupostinga ore kera twatumenyereye bapostinga abashiri babo mugo ya postinga memes postinga ama memes isanga akantu apostinga kaciye gukorako gacamera ngaho mushwana usanga nakanu karaho mugacimura navanye jewe jara umujama twahuye amarambwira ngo bro wese nzokwibagira gusa uri rutwitsi Burundi ngo ryari ngo twarakanye n'umushiri wanje kubera wewe bivanye n'aka memes nakoze yari yanditse nari nanditse niwe n'aka memes nakoze nabakiraga posting umukobwa no mu commentaire baraje bagashwanira ayo mu commentaire ayo urashobora kwandika ikintu ugasanga hariho kiraba neza na neza ndashobora gupostinga hama umukobwa agacaje gutera comment sasa umushiri wiwe nawe niyabona agacaje muri comment agacasanga wa mushiri yandi arashaka kwiyumvira ikintu ati ewa ndabona ko iri ibintu cyari bisaba ko urumva ari gihe bace bashwana hariho nabo bari bapanze mariage yareka kuba mariage yego yaje kuba kwi umukobwa yagiye muri commentaire arandi simina cyandika ko bivanye na memes yabonye umuhungu cyari planta direct guys gusa nyine batubabarire twebwe tukora akazi kacu byoroshye cyane uri kwandikana kwanza muri uyu mwanya andika akajambo muri commentaire rutwitsi yanditse hagutwenze cyongera wandikira kandi ndaje Burundi ndaje blogger yanditse hagutwenze manzo gashiremo ngaho uci wirenganira abatuze kuraba neza na neza yuko mukurikira neza abamemere ndezera yuko aha mu Burundi hari abamemere benshi haje umumemere yandika ibintu bitwenza muri mwese ninde mu Burundi gusa ko ni benshi muri mageje sinzi guca urubanza ariko nibaza umwe wese nta muntu yaje mu umwuga atazi basa tabona ariyo experience avuga ati je ndashobora kwandika ikintu gatwenza umuntu nibaza ko atamuntu yoja muri iyo game basa atasanzwe abishoboye je nibaza umwe wese arafise abafollowers biwe kandi abafollowers bigira abazi babanje kuraba ibikorwa vyiwe aravuga ati reka tumukunde tunashaka kuzonda duteramirako nikura stress kandi ikindi naco kuvuga yuko tubaje ati umumemere atwinza mu Burundi je numva ngo ntawo bose batwinza kubera ubashaka gukora imwe ikaryohera abanyagihugu no muzi nanje nkakore ejiyindi ikaba hit none cyamvuga ko ari inde kandi yerega ikindi naco ubu abamemere bariko baragwira ku bwishi kurushana memes none ni warabishikwa sanga umwe yanditse bisa n'ivyundi yarabajya copy ariko si byiza kujya copy usanga hakarero nk'ubu oya urakoze nka memes hacaba ukujya copy agaca afuta logo yiwawe keshi mbona biri mu ntambamye dukunda gukora navyo kanga logo yiwe yayikuye ko acacira kiye kumbe ivyumvira atari ivyiwe anya navyo ari ibintu bihora bishikanye bikaba nk'intambamye kuri mwe biriho kwiri ama ajya avantage yo kwandika memes ni ya so avantage bro nta muntu aja mu kintu atavuga ati je ndabona ikintu kirampa inyungu icambere cyo noshimira umwuga twahisemo nubwo benshi menga bafata nko menga ni ubuntu bw'ubujuju ibiki n'ibintu sujuju ahubwo
basi twe twabihisemo tubona ko bibereye kandi umuntu abona ko abishoboye avantage irimwo muri makeje mbo sinavuga ngo ndi mu boss sinavuga ngo iki kandi sindi n'umukene vraiment aya kubera basi ndabayeho kunyene mu mbona ndabayeho ko umuntu abantu baba bamubona ndabayeho kandi bijya nkora birafisemo nka 80%. Urumva abantu basuzugura ujya mu gasi fresh avantage ngiriye ko nk'umujyi w'igisahiri urashobora kubona sinzi abantu bama babiraba turakora ama publicité urashobora kurondera nshaka nkora publicité kuko memes ni ikintu gikundwa cyane gose kandi navyo kuvuga ngo gikundwa n'abana ngo bakiri bato no bose baragikunda no kuvuga urashobora gukora ama publicité tukakora uho n'ibintu vyaradutse n'amashow arakogwa n'amashow y'abamara amashow arakogwa ya memes konzi ibintu byanyu babireka reka man bagatumira naho bunyene nk'umuntu akeneye kujya show bunyene muca muri show mwanya rero tugira baho ni kuvuga amashow tuko turavuga najya amashow usanga nk'umwemere kanaka yorganije nka rencontre y'abafana biwe rero ganje nka rencontre umva abafana bafise ibigumbagumba byo kumubona uwo muntu ahora yandika bijya bintu kuri ahora byandika tumuntu ndakeye kumubona amaso mu yandi rero nkatwe nka memeur turi yanje kubyo turondera nk'abaririmbyi nk'akarorero bazodushigikira mu ivyo bintu mwiyo rencontre turimo birashituma n'abantu badukurikirana bagira ikigumbagumba cyo guhashika ujya umurimvyi yamubone bifotozanye abo memeur batubone kubera kenshi umumemeur akoze rencontre aratumira abandi bamemere ama abanyagihugu bakabona kugira kumubona birafasha yego so guys mko muravyumva turacari kumwe na rutwitsi Burundi ndaje ayo mazina ya Burundi yangica like ayo mazina none turashaka kumenya hajya iyo muri kumwandika ziya memere mwisungiki yimo kwandika ziya memes zanyu mura mwisungiki bo bwa mbere navuga yuko nihereyeko muri make sinko rabibona turandika ku ruhande rwo kuko abantu ashaka gutwenga bakaryoherwa cyane urundi ruhande yaho ushobora kwandika ibintu bayemwe mu buzima muhira iwawe hama mu rundi ruhande ukandika aho baye abantu ababanyi ibyo babayemo nk'akaroni nkago kumuririmbyi mu kwandika indirimbo yandika ibintu atabayemwo ahubwo bibayemwo abandi canke akandika ivyo abayemwo wenyene benshi birakunda kubafasha niyo twanditse ku bintu abandi babayemwo usanga keshi bafashije yego none ko hari igihe dora tubona mu posting ifoto ye n'ugasanga umfashe umuntu avyibushe mana mu gacha mu posting ara kandi kantu kangana ugasanga agene muri category yo gutwenza kugira abantu baryoherwe doka ajya n'umuntu aba babaye arashobora twengera gusa birashika guys nibyo cyawe ihinyishu ukibona gusa cyawe ihinyishu ubona icyo umuntu ashatse kuvuga nijya bari memes none hagiye bisemo kavuga nkuko hari memes mukunda kwandika ugasanga ziraba abakobwa bagufi none ugasanga ari uko murana apondo kudira none iyo bishise nawe umudemo wawe ndabizi muri abajene muri relation basa umudemo wani mugufi nawe nibicaye mubatira kudira icyo novuga abakobwa badukunda niki cyane azobikurikirana novuga yuko icyo ntibagishiye ku mutima cyane kandi abone barabizi kubera ibyo turimwo barabitahura nuko nimbe yuko dukundana imbe yuko tubabwira ko tubakunda cyangwa abadukunda turidondorana tukavuga ibyo dukora iki niki hama iyi diri turimwo ibyo kwandika amameme ni kuvuga bo bayifata nk'idiri turimwo kandi twe tuyifata nk'idiri turimwo niyo mpamvu nimba yinjiza umunyu tuyikwa tukaronka y'umunyu nego tuba cyadupinga umva babitahura kandi baradutahura yego donc yajya amuri ya memes mwandika ntibishika ngo usanga ariko harabiya kuya baririmbye usanga ari ibintu by'ama novuga ama beef usanga umwaranditse ikintu nacaza ibintu y'ama beef iki je nikunze gushika birabaho cyane urashobora kuba habaye ikintu kanaka ugasanga umuntu agikoreye ko
kandi ugasanga vraiment ko twe bajya barimbi badutahura nyuma no muri rimvye imbari yinde be badutahura ko twe ntibavuga yuko twashyize guponda umuntu wapi aho bavuga ati peti nabo baniho kazi kabo barakora ivy'iwabo kuko nabo baba bashaka kuba trend buriya rero nk'umuntu w'umustar ivyo ntiyikomplika yivuga ngo burya ngo twe ngo uyu mujama nawe nyene yabigiyemwo oya yaraka même si rutwitsi wanditse yaraka même si wanditse karantunda cyane avuga ngo sinibaza neza ko ari ibihe bintera imyago cyaye ko ari jewe ntera imyago man cyaye ko ari jewe ntera imyaka ibi birabahoma ndabona we nk'ubu uri ibi bihe wewe urimo ndazi urabona ati je vraiment simbayo nkuko nashaka none wowe ndabayeho none mwico gihe none imyago gamani birashika man birashika twari igihe keshi twisunga ngo vere ngo mwibi bihe ngo meze nabi urumva umwiko mu butaye kubi ariko hari igihe usanga na wewe ahubwo ari uri kurawutera ibi ibintu biragoye ibintu bisho kwidogera gute we ko widogera ibihe oya urumva biherera silent nitwiga tubimenya ngenda bakandi gatwenda gari uturu twishi we nawe urankurikirana sana ugiye kutwumviriza usanga nimbavuze umya ari umuntu mukora none rutwitsi chaka uvuge akajambo kamwe gusa wandi basi dufate nk'ubu kuri kurandika ukurikije ibintu biri ngaha nyene jewe uje umunsi nagiye ku mupfumu urabona abantu b'abapfumu umunsi nagiye ku mupfumu icyambere cyo nzomubwira kugira mbone ko ari bye ibintu abizi zomuha telefone yiwanje ati nkuriramo shema irimwo atayikuyemo nakazo bashoboye mugayikuyemo zoza ndamubwira ibibazo by'iwanje byose umupfumu yumbira ko ibintu byose babizi kandi abantu urumva besha bakora ba escrow azokora akoresha ndoka bajya akoresha imashini n'abapfumu rero imashini nabugwego oya navuze bajya abapfumu barumenye yakuye kumvuga ngo munagiye ku pfumu ngo ibiki ngo ingwara kana ko ngagukize bya bintu sinibaza ko bibaho ariko igenzo jana telefone ankuriremo shema akayikuramo akabishobora cyangwa namubwira ibibazo byanje byose kugira ukorane ndaje reka tugende kwa ndaje nawe reka nze ndakwibarize wowe na sheri wawe mwaragiye kwipimisha cyo n'ikibazo yaba necho ari kwibaza ndekwanje kibazo ngo we na sheri wawe mwaragiye kwipimisha cyangwa ni yarutwizi we na sheri wawe mwaragiye kwipimisha cyangwa mukundanye ku maso gusa oya nawe urashobora kunyishura ndejewe I'm single yo bro rekane wawe kanebe ndi single yo kandi si ubona ko nabishaka cyane iki oya gusa ndi single ndarembe aho rero cimbona kamwe ka mbere narabye kamwe ka mbere kari karutwitse man ndaje nawe turamateka yi ndaje blogger afro profile yi ukibona y'intu twenga ukibona usanga watwenga turaba kano kuba karantwengeje bivanye n'amajambo ariko aravugwa nako oya cyo birabandi nge turavye yavuze bitwenza akabwa kari ukararaba inyuma sinzi ngo akabona gute we shoferi hagarara mve mbonye umwana wa mabukwe ancitse agira ncike kandi ukarenga ukaguma ubane nta mafaranga ndaguha none umwana wa mabukwe ari ubyene no baby wawe none wo hanka karorero dufate mvuye nko muri ville cenga nka fidodido mbona umwana arenga ndi muri beef nicaye kuki aya igimba ndamukumbuye man we shoferi habagara imanje kora musungana wa mabukwe hava ncika ukabanda nta mahera ndaguha uruva guys ndubona gusaba utwenza gira ngo sinzi arakandi ukuntu umuhungu yakana inda tutarakavuga kwanza manzi vuga ko umuhungu yakana inda bivuge muri commentaire ariko inde none bagashira ku point d'interrogation ego ndabaza okay udashize ko ifoto byerekane basi twumva baboti inde jewe eshwi aba wihakanye inda jewe umuntu yakari kandi warariye umwana so guys urumva yuko ari ibintu gusa bitwenza ajya tabari ibyo ariko gutwenza tu none ajya iyo umuntu yakanye inda naho
ari yayimuteye tubwira ukuntu wica yiyakana rero je nibaza yuko abantu bakunda kwiyakana inda ari babizi neza ko ari bayiteye nivuga yuko batabazi agaciro k'umuntu kandi abo nibo bakwiriye gukorerwa amamemes abo nyene nta gaciro baha umuntu kubera n'urya mwana akiri mu nda umukobwa agisama inda haba habaye undi muntu atandukanye na mama wiwe kirumvikana cyane none iyo bisimwa gukora memes mugashira ifoto y'umuntu mama byumvikanye ari nk'umuntu wo basi nk'aba star nta muntu wakora ko memes ngo acadana urofa ngo uyu ana ngo ibitu na bitu abastar wapi kuko nabo bakeneye kujya hit ahubwo benshi mwabo baririmbyi baba bishaka cyane ngo barabishaka umunsi wayikora kubera irajya hit agaba n'abandi bantu nka jewe ushaka gukora memes ku muntu atampaye ruhusha oya kenshi birakunda guteranya yego bro jewe ndibuka neza je ndamaze kurya amafaranga menshi y'abantu bambwira bro je shaka uzoza urankorera memes ku mafoto yiwanje ufite bwira nanje mbere trend basi buke nyene unkorere canke se wagisanga ari ibintu bimuryohera unkorere yego amahit ya je ndakugurira isoda muri makuru navuze isoda abantu nyesha twumva isoda ni 2000 ni wapi ariko isoda bivana n'umuntu ngene abayifashe gende umurundi isoda agwa 1000 gende umurundi mbwiye isoda ni 1500 mbwiye fani imwe ni 1500 mbwiye zibiri ni 3000 rumva naho nayiguriye cyangwa sha ariko rero ndakubwire je n'abantu benshi nyene tumaze gukorana gusho nyene arambwira ati rutwitsi vraiment bakandira vraiment ni nomero zabo simba nazizi arambwira ati nyene tu shakuzo urankora tumemsi ndagwa agafoto nkora tumemsi tubabaje amatu nkuko nyene ugasanga rero nyene nanje kumbe nawe murashobora gukora mu kibanza cya promoter yego umve man abahiti kubera byo nyene benshi baraturondera kugira tubafashe kumenyekanisha ibintu kandi tukabakora bakaduhemba ni contrat turabamemere promoteur aba contrat tukabakorera hajya rero abameme barasa aho batwarirwa abatwara mu isanzwe bo hajya mufise umugwi tudufise abachef turafise abashefu turafise nka shefu wa timu yacu doki muri ku matimu mu Burundi hari imigwi ubunya ikiragwira turi imigwi ni bimwe nababwira nyene yuko ubu haduga indi migwi navuga yuko twebwe umugwi wacu ni BM Power ni Burundian memeur power ni kuvuga abonya turi abameri bagiye hamwe ugiye dukorere ivyunguka hamwe bose bari mu Burundi ni timu yacu ni timu yumva hari yindi migwi iri pembeni kandi kumvuga umugwi wacu ni Burundian memeur power kuvuga iyo haciyaboneka amadiri yo gukora turakorera hamwe haro na compte ya Burundian memeur power ihari kandi ubu guys nakayikurikana kino biganiro muduhe ibiraka dukore ko turabishoboye twamenyekanishiza ibintu byanyu mu biduhe tubikore wongera murabicisha kuri JCTV guys cyane muza no ngaha na cyane turabikora yeah man so none hajya abameme nkunda kubona hakunda kujya ko ndabye nk'amazina mbona umengana amazina y'abahungu hajya naho harimo abakobwa bameme so sinzi ndaje ocisha ico kibazo ndaje abakobwa novuga yuko abameme bakobwa barahari mugani bake ntibakunda kuboneka cyane yego barihisha ukuntu ntibashaka kuboneka cyane mugabo icyo novuga baragira baraboneka ni bake mugabo abahungu ni bari benshi parapura abakobwa abahungu ni bari benshi mende ko biri kahubwo kandi mboje nazo yuko ari kwakwitinya kw'abakobwa kandi abakobwa usanga babishoboye oya urumva man umuntu atagiye mu erega gushobora ikintu ni kujya wumva ugikunze ugasha wumva wona gishobora ugacucija modeze ni ushobora kuvuga ati ikintu vraiment ndakirimo ujya muntu basi yumva niyo yo kumva bishoboye muga kumva menga niyo bikora ujye urumva ntavyo bashoboye muri make hariho gushobora hariho gukora hariho gukunda byose biratandukanye cyane niba umusubikura mbona nga nuko nshoboye nuko nkunda nuko ndanabizi so guys mbere ko tubana ya kwanza ntibagire kugira subscribe kuri page yacu ya YouTube kujya kuri channel yacu ya YouTube ugire like ugire na comment
kuri ba rutwitsi ntibibagiye kugira kwanza mubibwire guys mubibwire muri make ni kuja kuri page ya Rutwitsi Burundi ikiboneka cyane na meme tuyabona ucufyonda kuri like follow cyangwa kaja kuri YouTube kaja kuri IG ni Rutwitsi Burundi hose kandi nkwagire uvuga akajambo kuri aba jene bacu guys kuko ni impano idasanzwe impano yo kwandika ikintu gatwenza umuntu atakuravye atakuvuga ikintu na kimwe ari kwandika gusa cyo kuno aka message kabisa bagaca birarira banezerewe bikuye stress rero murakwiye kuzamo abantu muvuga ko murakunda bavuga no kuvuga ngo bagufi marabakobwa ngo mani kandi yabwire wice kintu wagishimitse ko cyane usanga bimirije mu mudewe mugufi wonye kubera yavuze ko ari singonye kabari wagwerana n'umukobwa mu ivyo shika aracamo woye nko ndamumenye rero yo bagowe jewe reka ndabibone turi kuri televiziyo guys ariyo tuvugira ngaha none guys ndashaka kumenya mwese muri yankupe uze jewe cyangwa uri oya mwese navuze mwese sinavuze wewe oya tangura uyu kurikire wewe tangura mbuta muri make je no va ko ari c'est compliqué usi no kushaka urunjana mu Faransa cyuri sino kushaka ngo ndi yankupe cyangwa sindi yankupe ko je muri make ukuntu meze umuntu ndinze nemera turakundana abari tashe kuri jewe nukuvuga naho abari tashe ko mpu oya tashe kuri jewe bw'ikirundi tashe kuri jewe umatufate abaramwicafye ko nuko mba namwicafye abari tatuwaje niko ni ari tatuwaje ku mubiri wanje uvuga ngo ngiye hose ngenda ndamwibuka cyo kintu je kirakunze kungora kwemera yego sinovuga ngo ndakupe cyangwa ngo sindakupe gusa nyimba hari ni vyiza kari wumve ko ndagukunda nyimba hari wumve ko ndagukunda taho hari naho urumva nyine Imana irikiraneguranye araguha ndaje je namaze gushikira ndaje jewe ntiwe ndashajya no hino cyangwa ikingo abeki je ndi yankupe uri yankupe yego nyene waramwicapyeko kwicapa ko ikindi kintu ndi yankupe ari kuvuga iki n'ikiganiro nashazo bikurikirana kandi ma partage ni wa mbere zefsa bajama baramaboko ntazobibone wa mugabo mabura amaboko ntazobibone vraiment aguma aboko abibonye ho fresh agati wa muhungu wa mukwe wacu akarategura so jene bo attention ahanzo kumva mu kiganiro bikurikira kurambya yuko wana ngo ahebanye cyangwa single ya ivyo mwiyumviriye yewe je bijya bintu nanje nivyo nanka bro cyaka kumva no munsi niba ngo muvangana imisi 5 ngo muraheba nico cyatumye je ntaba ndi en couple no munsi irega nta kaburimvo ayo sanga yake mwapfuye oya none gasha wewe rekareka ibisuko vyo birazimvye ibisuko birazimvye kazi kaje so guys turashaka mubabwire ku bantu bakora binje mu mugabanye wo kwandika ama memes ata objectif afise n'akaje mu batekereza so muri make iyo ugiye mu kintu niko bavuga ngo kirazira kuja muri defile ata mwambaro ni nka kumwe uja mu kintu utagishoboye ugasanga uri kwatobana mwago ndaje yavuga ugasanga uri kwajya amakopi y'abantu uri kwafata ya mafoto yiwawe yashira handi hari logo y'umuntu yavyikoreye yumvira agira idea yo kuyumvira usanga uri urashirako ku memes y'umuntu yakoze umva rero kijya bijya bintu byane kwa nyene ubwo turabatera ama copyright bro tuzo tubireka declare tuzo turabatera ama copyright icyo twosaba ubwo bafata umwanya kugira mu vyandike ari no kuyumvira ari nk'icyo novuga nuko leta natwe twiyumvirako twiyumvira ko byako abandi nk'abaririmbyi abakina ama comedy bakatwiyumvira ko natwe tukagira navuga iki nk'agaciro mu gihugu ku buryo tushaka kuvuga ati tworonka twitwara kintu kana kabadukoreye kubera nk'ubu uya ashaka kora nk'umuntu yumvira icyumviro cy'iwawe ngo cyubone umuntu acyakora korogo yawe aciye afata yene akabifata akabikurako ifoto yagaca nayikurako abakeneye kudugira ku mateka yawe mugurumva yuko ide abari yuwanje cyumve kibaye cy'iwanje kuvuga uwo muntu ntabaramye ibintu arimwo nimba ashaka gukora memes narandire umumerikana aka amwigisha ngo ati bro mfasha iki kintu shaka nibeshira mabaje tubigisha cyangwa gucinjiramwe kandi ntawe dusaba amafaranga ubigisha kwandika mubigisha ngene mukira urabigisha uramwereka kwandika ukamwereka ati uzorandika gutya kandi ushiramwe na ide wiyumvira turavye nayo mishiza bizobishura yabo erega bro nakazi
Nukurije ndaneguye abantu bavuga ngo bumeme kandi imana abamere burya twe badufata nabi. Agiye batwanka. Abantu bavuga ngo amemere ngo je ngo wari nk'umudemu. Ngiye nko kumupropose ngo amemere ngo je ngo tukora n'umemere ngo memere ngo bwoca ngo kangahe ngo nkabona ngo yankozeko. Naho kubura ko kubera iki dupfa ikasha. Ahubwo icyo novuga hariho nka memere uvuga ko bihisha. Batwihishamwo. Kandi kuvuga nk'icyo gihe bamenyekanye tukabamenya nicyo kinavuga ati leta yo twumviza kugira twitware yaba bomenyekana ko bitwarira kubera nk'abakobwa fatiye ku bakobwa bakunda twihenda ko cyane ugacona nk'umukobwa nk'akarorero ofende ngiye tubayeho nk'agishikana gisaza mugabo umukobwa amuvugishije ngo amemere ngo wapi ngo ntandero ntaki mva bakatubwira ibintu byinshi natwe tuze kwihangana kuvuga ngo mwana nimba dushavuye tujeje kuvugana twonga mwa mutu nye twari turimwe gutwenga iki niki twabana kandi icyo novuga naco badutandukanye ibiturimwo badutandukanye n'ubuzima busanzwe kubera ibiturimwo ni diri novuga yuko ari nk'idiri dukora ugira turonke nawe make iki niki mugabo muzima bayabaye tutabirimwo turi sehe sana nawe n'ingene mwaje muri serie mugabo muganira ibintu mbonye cyane natwe so guys reka tubashimire cyane ku mwanya maduhaye tuvuga tunashimira ariko badukikena kuri JCTV tubagira kugira like ngire commentaire una partage kugira ngo ibihuwa byacu bibanaye kuguma bitrendinga muri benshi kandi niwabikora ujye bihaye ntazobura icyo yunguka mu buzima bwiwe tubashimire cyane bro none wewe ubanza ndakaka gatowe wewe ameze ubwanwa muri 2000 combye jewe ameze ubwanwa muri 2000 combye nabwisanze wabwisanzeko abona man bino bajye ntibakunda kumubwano kubera iki iyo bameze ubwanwa bya mbere baraboreka ugakura hamwe ntayigara bumwa oya ntibikora mugaboreka ndabwira ababoneka yarabaze kubumwa uramaze kubona umuhungu atabwanwa Afise barahari yabaza ari kariyoza mu maso sumenga ari karoza umwembe guys ratwashimire cyane ayava uharyoshe ntigahora mwitama bari kumwe na Mr Guys Mr So dushimire cyane abakunzi bacu bakora dukurikirana dushimira n'abatumire bacu ubundi munsi tuba turi live muri JCTV tuzoba bibamenyesha kugira ngo mane mutwenga kandi bizaba bimeze neza cyane merci beaucoup ciao